bien sûr ashobora gushima umukobwa yari umukobwa nyine wabo nahantu ni mu gihe urabona kenshi abakobwa muri Tanzania cyangwa aha ari hose iyo bakubona ko nyine ufise uduhera unajua tena wa vijana nyine watoto wa baby town nini na utakosa unaguta umuntu yo kumenya kuri Facebook agacamenya your whole life akamenya nyine ubuzima bwawe akavuga ngo ntiyigeze ngo ntazi ngo na Amerika ngo nukwisa gute cyangwa umuntu yo kwinjirira gute umva nyene rega se no munjirira nyimba ari muri Canada nyimba ari karacibiti nyimba ari karagira ikintu ubuzima bwiwe simple birabizi ariko yashese ko nyinjirira birambabaza umva bintera hanyuma iyi ni address yanje urumva ego ushobora gukubita zoom ariko urumva nivyo simbasha ariko nibisanzwe nyene ingirisha vuga yatunye uvugo ati reka ndavyerekane gutyo none hari umuntu atiyemera baho ni ndatiyemera we ntiwiyemera ari ukwiyemera ukarenza ukavyerekana abantu bose urabona sukuvuga ngo ni kwiyemera bivana nakazi buri muvuze ati mu kazi ko mu muziki urashobora kubona nka Diamond urashobora nk'umuntu nambaye gifuwa wazi ariko sukuvuga ngo namantembera gifuwa wazi apana ni style gusa umuntu aba yambaye avuze ati ari mu bijanye n'ivy'umuziki urumva mu vy'umuziki umuntu wese ivy'umuziki nyene baba bambara gifuwa wazi mu bijanye n'ivy'umuziki ndiyemera cyane nyene urana kwipimisha sida ubu kwanza we ubuvuze neza wewe abandi bo bavuze atagwaye corona urumva abigenza gute urabona nimwe navuga ati bivana n'umuntu kwambere ukuntu yitwara kiya abantu banze nk'umuntu yitonda vraiment umuntu wa blague menshi impuza n'abantu icyambere abastari barankunda barankunda n'ubu ndafise umugambi wo muri Tanzaniya gukoranya abastari benshi cyane muzobabona badamonde Siren Vibes TV. Hello ndabaramukije mwese bakunze wa Siren Vibes meze neza aho muri abari muri confinement ababajwe na quarantaine twese hamwe twihanganira hamwe ariko tubandanya gukurikiza ababwiriza canke ingingo nganda kugira ngo dushoye kwikingisha kiza so uyu munsi jewe no kuri kimwe nagiye kuraba umuntu no kuri kimwe n'umustar vraiment n'umustar ariko nyine twamuheruka kera je naramurondeye kera yigeze guposta bwatinze mu ndangira umuntu twa Chuma Ca Chuma ahantu hari ndamukeneye no this time yaraje mu Burundi wenyene yaranyizaniye ndavuga umujama ntashaka kuncika yo kumurango tuganire kuri ku bintu vyiwe ubuzima bwiwe ari ibintu nk'ivyonye rero ubu nyene nagiye kumuraba hari interview nabonye iminsi heze bavuze ngo yaratubeshe ngo ntiyari muri Tanzania ngo yari muri Tanzania seriously ndavuga ati cheka nje kumubaza kuko abantu bavuga ko ibintu byije kure hagezeho no bavuga ko asigaye nabesha ibihugu yitira ko yavuye hari muri Amerika kumbe naho yari East Africa wallahi so guys reka ndamwegere tuje kuganira twumva ibintu agira tubwire canke nzagira dukinire ngani muzi Chuma Ca Chuma ibintu vyiwe reka rero mugabanze kuri subscribe na mutarayikora sivyo none kugira ngo mondaye mubone ibiganiro vyacu mu gihugu n'ibiganiro byacu mushire kama like mu commentaire yanyu mu bipartager kure na kure bishike kure hama ntibage kubwira abantu bose muzi ko mfite ibintu mukora bya marchandise cyangwa mushaka kumenyekanisha duhari ku bwanyu dufise public ikunda ibiganiro byacu no gukunda ibintu byanyu mukora nimba muhari muturondere tugira tuco kubafasha mu kubakora ama publicité y'ibintu byanyu Mambo freshi Chuma corona Omwe Chuma Ca Chuma darengana mama kuramukanya ni bakorana oya reka nje kwicara hari kanje kwicara hari ebana ni guhera nyine ngayibonye ko tusharagira Chuma Ca Chuma nice name ngo ni his nice name Chuma ni sawa ni sawa kabisa umeze neza shameze neza kabisa Uburundi bwakwakiriye gute ewana bwanyakiye neza nyine kuko ni muhira kabisa kandi narishimye naryohewe vraiment kuboneka mu gihugu canje cy'amavukiro jewe sinzi ko ntamenye je nyene sinzi nimba ari vya bose wagiye gute wagiye tutabizi uranyika ko nyene no kuvuga kugira umuntu agende nyene urazi umuntu azunguruka mu bihugu byinshi mbo ari nka visa je nayironkeye Madagascar ariko nabanje nyene guca za Kongo gutembera ko mafite amafamiye mbo ndaca mu Rwanda nyene umuntu ibintu nk'ivyo ndaca za Union of Comoros Tanzaniya hano hose nagiye ndahaca nyene za Tanzaniya za
hanyuma visa ndayironkera Madagascar. Visa yo kuja he? United States of America, USA. Wari muri Etats-Unis. Anta tamwe muri twa navuze ko hari umuntu yavuze ko wabeshe ko none jerega nta corona ngwaye. Nta wabimenya ariko nta kibazo akimwe ariko muravuga rero ngo bandanye barumbashije ngo bakukure kibakuzaniye nene maske kandi atadafise corona. Ubu no bodyguard wanje nyine abanzaniye kugira ngo erega abari nubugira care y'ubuzima bwanje. Ndamurungikira hari ifoto namurungikiye arambaza ngo uyu mukobwa uramuzi. Umukobwa w'umukoreya acanzwe n'umukoreya n'umwarabu muri Tanzaniya. Yo mukobwa maze kumurungikira gusa iyo foto nze mbona umuntu yamaze kumblock cyadibaza none umukobwa se barazinanye imeze gute amwe yo mukwana bwa to yani tuzinanye bitugo koje cyanda mbona umenga ari ibintu by'amabifu hanyuma wa muhungu uwo mukobwa ari umugeki yari inde washaka kugira bigende gute uwo mukobwa iyo foto ndaza kuyibaha muraza kuyibona ni nashaka bigende gute wari muhaye kugira ngo bigende umukobwa wari washimye cyane ni umukobwa nyene bien sûr ashobora gushima umukobwa yari umukobwa nyene wabo nahantu ni mu gihe urabona kenshi abakobwa muri Tanzaniya cyangwa aha ari hose iyo bakubona ko nyene ufise uduhera guineso unajua tena vijana nyene watoto wa baby town nini na utakosa urabona mbo hanyuma rero uwo mukobwa kuvuga umuhungu ngira kwera yabonye tukumwe no mukobwa sinzi ngira ngo ukuntu bari bazinanye umuntu menga agiye utuntu tutubifu amaze tumaze kublokana nze numva umuntu amamagaye ngo arika ngafite ikiganiro kuri YouTube ngo hari umuntu aravuga muri Canada ngo nigeze uje muri America ndamuwaza none uwo muntu aranzi ngo yavuze ngakuzi kuri Facebook none gute umuntu yo kumenya kuri Facebook agacamenya your whole life akamenya nyene ubuzima bwawe akavuga ngo ntiyigeze ngo ntazi ngo na America ngo nukwisa gute cyangwa umuntu yo kwinjirira gute umva nyene rega sino mwinjirira nyimba ari muri Canada nyimba ari karacibiti nyimba ari karagira ikintu ubuzima bwiwe simple birabizi ariko yashese ko nyinjirira birambabaza umva bintera ishavu kabisa je ndavuga ati no you have to look for me then I will show you my passport my visa everything ziri he passport kubyerekana biragoye urumva si ibintu woca werekana ku masosho urumva nimba wowe ufise proof ko wagiye muri United States utwereke basi jana nina yewe ndaza gukonfirma ko nabonye passport yawe ko ari muri America ko impamvu wowe waragiye urabura ntibigeze no twereka makuru ya kuri muri Etats-Unis maze no mu bodyguard wanje ico yo mpanura ko bodyguard wani nawe conseil wa muhanuzi yarize fresh urumva arambwiye ati nta kibazo ntacyo bitwaye kuko urumva boro kuvuga hano fise ni ibintu bitandukanye kuko ibyangombwa byo muri Amerika tutaraje no kuri passport bo ashobora kugira zoom iyi ni niyo soma hano ni City of Chicago Yusuf Ferdinand Chuma iyi ni ID card urumva hanyuma cyose urayibona iyi ni code y'abaskana hanyuma iyi ni address yanje urumva ego ashobora gukubita zoom ariko urumva nivyo simbasha ariko nibisanzwe nyene ingirisha vuga tunyuvugo ati reka ndavyerekane gutyo kugira ngo abantu babe bareka kwinjirira cyayo umuntu yarakubabaje tro yatari arambabaza urumva arigira ngo kumengo turazinanye uko nuku ngo ngonzi kuri Facebook ngibiki urumva hanyuma this is my passport urabona ko tumaze gutembera ibihugu byinshi urumva iruzuye iri urumva reka tubandanye hano hari visa ya Union of Comoros hanyuma imbere urayibona iyi ni visa ubanza usome wewe United States of America hanyuma izoba expire izorangira 2023 haracyasigaye imyaka ingahe imyaka 3 ni myinshi ariko nayironse 2018 turayibona hano hama nationality Burundi usima pye everything amazina ngaya Yusuf Ferdinand Chuma urabona nayironkeye anta na nivo United ni USA Embassy ambassade ya Amerika yo muri Madagascar yani hona ironkeye ko bivana na kore interview n'amadosiye wahanagiye ego no kuvuga ashobora kubita zoom cameraman ugira ngo bayibone ma visa bagire zoom babone okay fresh so nivyo rero nivyo
ego uwo muntu ntari atabibonye niwe ninde yari yamurondeye yamukoresheje interview urabona ni bya bavuga ati hari abantu barondera amakiki ku bandi kuko ndiko ndumva ngo mu underground nyene ngariko ngararondera kuririmba ngo hari n'akaririmbo kamwe yasohoye naciye mbona yagasize neke kumva yashaze wamumenye ngo yita ngo king ngo nyene urumva ariko je nta kibazo kubera ndi umustar ndazi umuntu hari nk'umuntu ashobora kwiyadukiza gatuka Diamond akavuga ngo Diamond yivye indirimbo Diamond yagize indirimbo kugira ngo amenyekane acishije kuri naka urumva rero ikintu mwapfuye mudemo sha chingira oya mbo ngira ngo bo sinzi ngira ni nk'ivyo kuko uwo mudema amaze kubona turi kumwe ku mafoto ebana yaciye ambloka direct urumva ngira cyatangura kwiyumvira ati none ikintu numukorera kibi Chuma ni gigi bla bla urumva uwo muhungu ni waciye ambloka urumva ariko mudemu ndamwaza aravuga ati sindamuzo muhungu ikini kuntu kunyene mbo sinzi nyene ibintu nk'ivyo sinomenya kuko uwo muhungu yamyambwira anga afite studio muri Tanzaniya ariko sindabizi neza biboshobo ariko sinovuga sije ibyo sinoshaka kuyivuga cyane kuko iwe itakuwa ni umbea wa kike urumva jewe ndi umuhungu urumva ije nk'ibintu by'abakobwa byo kuvuga ngo nakango dufibi ariko nta sindanamuzi na cyane gusa nuko nabonye yagiye ku ma YouTube akavuga utujambo twishi tukambabaza Chuma afite igihe waza je na postinze ifoto yawe kuri Facebook page ya Siren Vibes amakomantere yari boku ewe nameze gucyanye baravuga yaraje afite bavuga ibintu byinshi Chuma ariyemera aragize ibi vyavye none hari umuntu atiyemera baho ni ndatiyemera we ntiwiyemera hari ukwiyemera ukarenza ukavyerekana abantu bose urabona sukuvuga ngo ni kwiyemera bivana n'akazi buri muvuze ati mu kazi ko mu muziki urashobora kubona nka Diamond urashobora nk'umuntu nambaye gifuwa wazi ariko sukuvuga ngo namantembera gifuwa wazi apana ni style gusa umuntu aba yambaye avuze ati ari mu bijanye n'ivy'umuziki urumva mu vy'umuziki umuntu wese ivy'umuziki nyene baba bambara gifuwa wazi mu bijanye n'ivy'umuziki ndiyemera cyane urumva ariko private life ndi umuntu yitonda ndi umuntu ahuza n'abantu benshi warabonye nko ku kibuga c'indege abantu benshi baje kunyakirana abarundi harimo abapeti benshi ebana baje banyakiye bana nk'umwami kabisa ngirana Diamond ntibarabimukorera barambura impuzu barasasa hasi impuzu bambaye ku kibuga c'indege ebana ku buryo bigeso wari wabipanze oya bijya zinapanze kuko naho bipanga biragoye kugira ngo umuntu azi imbere y'abantu mbere ku kibuga c'indege akura impuzu yambaye ngo honyora ko ngo cako biragoye urumva ni surprise nyene bankoreye yego kuko benshi muri bajya sinarinda bazi boyego hariho famille zaje kundaba ariko nyene ibintu bimeze gutyo hariho nabandi bavuze ngo bafitiye amadeni ngo bagi bafitiye amadeni sinzi ibintu ngo hora ukora kera urabona nivyo nashaka kuvuga nimwe nyene vy'amajaluzi urumva jewe nari umwarimu w'icongereza apana gusa umwarimu nari mfise ishuri ryigisha icongereza nari directeur w'ishuri ndavyibuka nanje urumva ngira ngo murumvise na cameraman ababwiye ati yarizeho twaratanguye twigisha abantu bakuze ico gihe bari amahera menshi kandi bariga neza abantu bakuze ibana baki we ego urumva barariha ku kwezi kandi bakiga byembye urumva ngira ngo na cameraman sinarinda namwibuka ariko araguhaye umuco arakubwiye ati twe twarize ati kandi twarahejeje ari nabenshi baronse ama certificate ariko bari abantu bakuze East Africa bo mu nyuma tubonye promotion y'abakuzi iheze wanabwe byo kuvuga ngo mfise umutima mwiziki ndavuga ati hari abapiti benshi bansaba abana bo mu masegondere kuri wigisha neza dufashe nawe twigishe bo nkabahamagara baze kwiga ariko kubera bamenyeye biga kuri gusa ngo twebwe ngo tuzotanga gusa ngo nka 3000 tugure gusa kabaje ko kwigirako ariko bagaca bashaka bige kuri gusa yandi mezi yose bo hakagera rero nkigiye nkababwira ati none mubona gute mugiye murariha ku kwezi make bwira haboneka amahera kuri hasale iki kuko wasanga ari benshi bisaba yuko umuntu aciyangaje n'abandi bari magakutana n'andi masale ngo wapi ngo dushaka kwiga kuri gusa ko nyene abanyeshuri nk'akarorero bamenye kwiga kuri gusa urumva kwigisha nawe ikintu by'icyongereza kuri gusa biragoye ama dépenses bari menshi uri amasale ama déplacement amatara gaciko kagura groupe ariko umwana ivyo ntabitahura urumva hanyuma wagira ikindi kintu babana nkavuga ati kari benshi reka ndabaronderere umwarimu wundi abigisha abarimu bakaza nkabakaza kugira bigisha ariko no kubwira abanyeshuri baragumuka ati nawe ni mwarimu dushaka Chuma Ca Chuma kuko kuntu nabigisha icyongereza agenda kizi vraiment kuko sijya mbere ngiye muri Amerika ni kweri bakwise umusuma cyangwa umweswe
ntuvuge ngo banyise iyo uvuga ati ko baharuwa kwise ni baba ninavuga bamajaluzi urumva kuko n'igihe nigisha narashobora kuba ndiko ndigisha kundi mu ishuri ukabona haraje umuntu aje kumbaza ngo wewe ngo uri kurigisha ngo urafise diplome nka kwaza ibyo bimbaza we nkandi ugasanga ni baba barimo bo ku ruhande kurumva ni business je ndiko ndigisha abandi baba bigishiriza za matutina stela matutina abandi ahantu henshi kuma nyene bagaca babona abanyeshuri babo bose baje kwiga iwanje bagaca bagira ibintu by'amajaluzi ni nabo rero baca bagerageza kwerekana yuko hariho desordre ki or nta desordre hari ndibuka hari n'ahantu nigeze kuba nigishiriza aho hantu mu directrice yari yaduhaye amasale ya gusa kwigishirizamo kuri gusa tutariya tutakota rero nyimba baramubwiye mu matwi iki niki wa mudirecteur arampamagara heze iminsi 3 ngufise abanyeshuri benshi ngo ubu rero nguzotangura kuriha ibihumbi 200 ku kwezi ndavuga ati none ko biga kuri gusa ayo mahera yovaye rero nabwira abanyeshuri bamaze kubona bamwe bakaza barabiheba abandi nabo nabakubwira baraheba bivanye kumvo yuko bashaka karije ndabigisha jenyine bagashaka ngo umwarimu abari we bagashaka ngo jeje nabarije ngumanigisha oro nababwira nti je ndi president je nukuza gusa controller ikabonda bigisha kandi urumva mu mategeko ntaho biri yuko umwarimu umunyeshura yicagurira umwarimu uje nshaka urya ngo je sinamushaka bo benshi baca babiheba nyene ugasanga bakini bo babandanije rero no kubwira yuko no muri baje bangiriye surprise yo kuza kuntegera airport bakambura impuzu yabo nkahonyoraho bakanyerekana ko bankunda benshi bace bambwira ati twebwe burya twara abanyeshuri babanana ati yego twarize umwanya mutari byaradufashije ati kuri 3 million yanje ati sinahomvye yego bien sino kuvuga rero ariko usanga nibyo no kubwira mu bintu bya business araba bakajaluzi iyumvire no nkubu sinahora muri Amerika ubone hari uko aravuga ati ngo Chuma Ca Chuma ngo ntazi ngo na Amerika yariyo none nkuye wovuga naramufitiye deni none urumva ni bya binire kandi n'umurundi wo urumva ni bya binire ronda kubwira ati abantu iyo babonye ukoza akantu baca barondera ukuntu bakwicira urumva bakarondera ukuntu bakwicira urumva je ubu turi mu muziki ivyo bindi urumva nitubirimo turi mu muziki ikindi naco we tuora duhuri ahantu henshi mu ma concert bo mu ma nk'iyi pre-music no isanganiro award hari umukobwa nahaye mu madesa 50,000 aririmba imbere yambari Bernice zindayamuha ntihari imbere y'abantu buzuye ugira hajya ni hari abantu nigisha icyongereza nawe warigeze wumva umuntu avuga ati ngo naje ngo mu gihumbi ngo canke ngora nta ruhago bavuga ngo Chuma Ca Chuma turakwemera urumva kubera ikibajye nyine benshi n'abafana banje urumva nandi bigize ubona nk'umuntu agize agakomantere ujya ntabari n'umunyeshuri ujya bari wa muntu yigeze kukumva ku matwi ati yarigeze yigisha kunuku urumva kandi je no kubwira aho nyine ibyo by'icyongereza byabaye mu 2011 2012 turi muri 2020 si imyaka 8 heze none ugira ngo jenge maze muri Amerika imyaka 8 oya muziki w'u Burundi ati ndashora amahera gusa ati siningize hari kuvuga ati muziki w'u Burundi ndashora amahera nkakora ama video ibiki ugasanga si ati siningiye nkaca mvuga ati ibintu hako byo guma bimpombesha ikamaze ngire pause gato ndabenye n'ibintu nk'ivyo ego nivyo bariga abantu bavuga ibintu byinshi ubuherukana ari kurikira hospital urumva ndikurikira hospital nagiye nyene uragenge kwipimisha sida ubu kwanza we ubuvuze neza wewe abandi bo bavuze atagwaye corona urumva akwero genda wambaye mask ahantu hose bo nyene nivyo nibindi ni baba ni nyene abantu baba barondera utuntu tudukiki nyene uraziye ariko je nivyo vyavroye kwipimisha sida bien sûr habwo yeka ashuranye bukije n'ipapuro ngara bifise urabona ngaha ni Kira hospital ni bahasha ebana n'amaresultat ndayafise inangiye kwipimisha turabe kutagwaye we reka shabira ifundurura ni ndani nani kimwe cyafundikiye ntuwaye kenshi ni mwivuriza hari umutero wa bien sûr yo wini ya VIH ndaba n'amazina ikanda mubira abanza kuzuma amazina asana yari kuri passport Chuma Ca Chuma ntagwaye nyine ni muzima urayibona hepfo urabona resultat negatif HIV negative kubitazumu nyene babone akashi babone n'amatariki hano yo mukuru kunyere kwezi kwa gatatu le 17 none warugiye kwipimisha sida kweri bo sida gusa nibindi byose wabibonye hano byose urabona amaresultat byose batoye amanegative hepfo batoye amanegative ni kuvuga kwipimisha muno ntipimisha kubera gwaye no kujya afya yako ni vizuri umaze kumenya afya yawe ni vyiza kuko bavuga ingwara yose naho wigwaye rake naho iba corona wamenye kwigwaye irakira urumva rero no kuvuga ikintu cyose ugiye kwipimisha ubushaka erega abantu bazi kwivuza uko ariko ntugende kwivuza ngo kubera wamaze kuremba ngo waryamye mu gitanda haje ubugiye gupfa nyene biba bigoye ntabwo ipimishe ukiri muzima umenye ukuntu bandanya
wivuza ufata imiti nk'ubu rero kuba naripimishije nilitaka kujua afya yangu kuko urabona mu basore duca mu bintu byinshi umuntu maze kuzunguka nk'ibigo byinshi uhura n'abakobwa benshi bumva ugiye kwipimisha uraba ati kuri muzima ntumenye uwo mwahuye akomeye cyangwa agwara oya hivi sasa nimetulia ushaka kurongora n'umugore kurondera umugore nzogire Maria nzorongore niya nitulie jumi ni muislamu idini iravuga ati vrema ebana kati ya sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi ivuge ntaco mu Giswahili ndabisigoje sigenzi Giswahili usikazi Giswahili okay basi kana ivuge no mu Cyongereza rules of Islam nukuvuga amabwirizwa ya Islam kubaha abavyeyi kurongora uzobona mbona kuvuga kugira mariage ukarongora imbere y'amategeko ni ibintu byiza cyane kuko bawerekanye yuko utari umuntu kujya uraja hanze ibiki kurongora ni ibintu byiza cyane Chuma Ca Chuma uburere yaje mu Burundi nyuma y'umwaka atari mu Burundi waje gukora iki mbega nawe ngisigaye gukora ama business ibintu byo gucuruza ibintu by'amatelefone ambo yego bijyana amatelefone nazananye ama iPhone 11 Pro Max n'ama laptop ya Apple product kuko muri Amerika nsanzwe nkora muri Amazon ni company ikora ibintu bya selling things online kudandaza ibintu kuma online gutyo umva rero jewe hari izo nazigenzanye kugira ngo ndazigurishe nyene nugurura amashop hano hatandukanye nuko nyene imipaka yugaye za Kongo Vira Bukavu zirahari na hano ikiriri nyene bo ariko nyene no kuvuga ibi bya corona nibyo biriko biratwikira ariko abazishaka zirahari 2,600,000 2,700,000 kuko oji ni original apana ntabwo ari copy ntabwo ari ikinwa ni from USA ubu hasohotse niza masane urumva ariko izo ntazo mfise za masa 3 iPhone 11 Pro urumva nta kibazo nyene vuba muzobona shop tuzoyipublia abantu bayibone n'abakiriya nyene baze badushorere vraiment bo hanyuma icyo naje gukora nukora musafami hanyuma amezi ana visa yanjye iracyahari kuko nariko ndiga hari yanongera nkora nzosubirayo nzosubira ngira nk'ibya corona biheze ari kibazo je mfise kandi maranye igihe ngira ko nuko ntari bwa umwanya ko kubaza niyo ndirimbo yawe ya Chuma Ca Chuma bene ko yitwa faire de faire superstar James kibazo nshaka tubwira ukuntu wabigenje bw'ishobora gukoranya aba superstars zose ufite mu Burundi bakaza kuri indirimbo abete bakaririmba indirimbo sujet twa Chuma Ca Chuma kumurimba nyine ku mutapa wabigenje gute bo urabona nimwe navuga ati bivana n'umuntu kwambere ukuntu yitwara kiya abantu banzi nk'umuntu yitonda vraiment umuntu wa blague menshi impuza n'abantu icyambere abastari barankunda barankunda nubundi afise umugambi wo muri Tanzaniya gukoranya abastari benshi cyane muzobabona ba Diamond oya sinobesha Diamond nta project dufitaniye ariko abandi ba Mr Blue ba Likiba bajya abandi nyene ba nukuvuga bakera gato ariko baba superstar barahari benshi barahari urumva tuzokorana urumva ni naco gituma nyace muri Tanzaniya tuzokorana nkubitiye nkora ama surprise nkora ama surprise simba nshaka no gupostinga ngo kavanga ibiki ngo nango canke ngo beat ngo canke iki nugukora ikintu kikaza na video abantu bagashiduka urumva rugeze kuri level yo kugira ukuranya abatanzaniya barundi bien sûr none amadolari ndafise amadolari yayi nukuvuga amafaranga byose ni business kuko mu Tanzaniya ugenda mubare ati mina tawo nifanyie iki na iki amahera ngaya ibana aragukorera ibyo ushaka naho uvuga umubwira uti je munirimo shaka kuririmba uvuge Chuma Ca Chuma no superstar ibi aduha makasha arabikora bien sûr numva nahagiye rero kiyagiye wari wabahaye amadolari bien sûr warabahaye amadolari ngahe boya iyo nibanga ariko sati byarabiririmvye ati kwanza afisa makasha akoranya abastara akabakubita maishi Chuma basi turindira indirimbo yawe y'indeso ya surprise ya canke kuririmba ngene ntibiri muri gahunda za vuba ntibiri mu novuga ati kubera je novuga ati ntatunzwe n'umuziki singuma niruka umuziki cyane umwanya w'umuziki ndawuronkera muto ariko nkavuga ati ndashaka kwiryohera nshidure nyene abafana ibintu nk'ivyo so nzobashitura nk'inyuma ya corona inshallah nyene ego tuzobiraba nyene je nzobakubita surprise nukuba kubita nyene surprise kuko muzoyibona izobanza guhitingira muri Tanzaniya imbere yuko ishika mu Burundi kuko urumva nahinduye system nyene vyitwe ko nkoreye muri Tanzaniya vyitwe ko ari umu nyene upcoming aje muri Tanzaniya kuko umva ugira wigira mu Tanzaniya karabaye oya reka kubera iki nigira mu Tanzaniya ariko umuntu aremerewe kugira double nationality urumva urashobora no muri Amerika barashaka kubikora uri Murundi nasa hari wabahaye abantu ugiye murantwenza ntimuzobona umuntu agiye mu gihugu kanaka gukora business ngo yigize uwaho
oya ntawe ugira uwaho kuko kwisi biremerewe urazi icyo bita citizen urazi ko abazungu badakunda birabure cyane ariko benshi bagiye i Burayi ubayeho imyaka 5 baraguha citizen abazungu nko muri Amerika ibihugu byinshi bya Burayi bagaca baguha ubwene gihugu ebana ukitwa umunyagihugu wavukiye hajya nyene citizen bakayiguha urumva kubera iki wahabaye urahazi canke wubakanye n'uwaho so je nshobora kujya nko mu gihugu cyari cyo cyose nkavuga ati jewe ngira no bakane nk'uwaho canke ati ngira ndondere double nationality bakaba bazi urumurundi atariko ubu uje kuba hano ba Christian Bella babazi nk'aba double nationality ile Congolais Tanzaniya urumva Congolais Tanzaniya ni bisanzwe ngira hano mu Burundi murashobora kumuha umuntu ubwene gihugu wo hanze ugasanga yahabaye yarongoranye n'umurundi yaraje arabyara abana yamaze guhinduka umurundi urumva rero no vuga ati kuri ibyo nyene muri business urumva umuntu hacuma yaratandukanye kugira vume but home ni home Burundi is my home. Chuma Ca Chuma yumva gute iyo aciye hano bakumva barako baramuvuga Chuma Ca Chuma rabaye hari igihe binyohera n'igihe bimbabaza bikubabaza kubera igihe bikubabaza ni mu gihe urabona hari abantu bafata abaririmbyi hariho ibihugu bafata abaririmbyi nyine nk'abantu ba respect kujya nk'abanyamakuru abanyemesha makuru turaba respect ariko abaririmbyi hano mu Burundi niba ba respect babafata nk'abanywa umuge nka je nta nitabino nta ninzoganyo ariko urumva babafata nk'abantu umva ariko rero Chuma Ca Chuma ego birandyohera sometimes ndumustar ariko ahandi bikambabaza nkavuga no nabo bampamagara se barampiki canke ati hari nigiye bagusarishiriza uri nk'umukantu kagasekre Chuma Ca Chuma akavuga ati none nibiki urumva ibintu nk'ibyo Chuma reka ndagushimire yego nanjye ndabashimiye kukigoro mwakoze ndaryohewe vraiment kubandi kuri channel yanyu nyene ikomeye kabisa batubwire basubagire subscribe ego kabisa bakore n'ama comments bagire n'amashare menshi n'ama likes ego kabisa abatakuzi nabaje kuraba indirimbo ya Chuma Ca Chuma no superstar yega ndabashimye cyane bakunze Siren Vibes nizere ko mwumvise byinshi kuri Chuma Ca Chuma ari mu Burundi ariko ngene ngo yahara muri Tanzaniya nashaka ndavyemera ko abinyibwiriye wenyene so guys we love you so much mwandanye mukaraba cyane intoki zanyu mwandanye mwirinda kwikora ku maso mu gihe mutari si uko mwakaravye ntimusubire kuza murasomana ntimusubire kuza murakorana ku bintu nk'ivyo muvyibagire mu bihebe kugira ngo umugabo wawe ntizosubira oya kirazira n'ibibara bitubujije kugira ngo twinde kwanduzanya ibintu nk'ivyo onye ntidupropage agira ntibifasa so guys we love you so much iki kiboro kikiona virisi kiri rere fako tucirinda murakoze cyane turabakunda cyane bizu mu dufollowing ahantu hose because we work for you.